ashimwe dusangire amajambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 20 umurongo wa 25 haravuga ngo n'umutego ku muntu gupfa gufata ingingo giturumbuka akavuga ati ndaceguriye Imana maze ahejeje kwishira mu isezerano akabona kwiyumvira neza. Dusangire ijambo rivuga ngo gufata ingingo giturumbuka. Mu buzima bwacu bwa misi yose burya tugizwe no gufata ingingo mu byo dukora bitandukanye, burya uba wafashe ingingo. Ariko abarongozi bobo n'abantu bategerezwa gufata ingingo ku bintu bitandukanye mu burongozi barimwo. Iyo udafashe ingingo birashobora kukuzanira akaga wowe ubwawe canke bikazanira akaga aburongoye. Akarero n'umuherezi yitwa Eri mu gihe ciwe abana biwe bari mu buherezi bakoze ibyaha mu buherezi, hanyuma Eri yategerezwa gufata ingingo hakiri kare akabakura mu buherezi, kuko niko ibyagezwe byavuga yuko ubikoze n'abakugwa mu buherezi. Ariko Eri arabimenya hanyuma arabahanura gusa, mugabo ntiyafata ingingo. Ibyo rero byazaniye akaga Eri ubwiwe n'abana biwe n'urungano uko rwagiye rurakurikirana, kuko Imana yari yarasezeranye yuko izokwamana nabo igendane nabo muri icyo gikorwa cy'ubuherezi. Imana ikirisubirako irabiheba kubera iryo kosa Eri yakoze ryo kudafata ingingo mu gihe cyabyo. Wewe uri kuranyumva w'umurongozi birasaba gufata ingingo mu gihe cyabyo. Rero iyo dufata ingingo, icyo nshaka kuvuga ko cyane birasaba yuko tubanza kwiyumvira, kuko niyo ngingo ufashe nawe woyifata mu gihe cyayo utayiyumviriyeko, hari igihe ishobora kuba ingingo ikuzanira akaga, ikazanira akaga naburongoye. Irashobora kuba isezerano usezeranye imbere y'Imana ugasanga ni isezerano riguteye ibibazo canke utazoshobora gushitsa kubera iki wasezeranye utabanje kwiyumvira. Akarorero n'umugabo yitwa Yefuta dusoma mu gitabo cy'abacamanza igice cya 11. Uyu nawe yarafashe ingingo yo kuja mu rugamba, hanyuma acarasenga Imana aravuga ngo Mana ni wampa gutabaruka amahoro, acashira isezerano imbere y'Imana rivuga ngo nzo gutangira ikimazi ikizonsanganira ubwa mbere. Yefuta ntiyarazi yuko uzomusanganira ubwa mbere ari umwana wiwe w'ikinege. Amaze gutabaruka mu rugamba Imana yaramufashije, urugamba rugenda neza aranesha atabaruka amahoro. Ariko wamusanganiye ubwa mbere yabaye wa mukobwa w'ikinege yarafise. Yefuta arababara cyane gose, tangura kwicuza impamvu yasezeranye n'umwana wiwe gushika amubwira ati papa fata ingingo ko wabyikuriye mu kanwa bikore. Ariko Yefuta yabikoze ababaye cyane kubera n'isezerano yapfuye gusezerana gihuti giturumbuka atabanje kwiyumvira neza. Hari igihe dusezerana ibintu ugasanga twasezeranye ibintu bikomeye tudashobora gushitsa, kandi ijambo ry'Imana mu musiguzi rivuga ngo mu gice cya 5 wopfa umutagira icyo usezerana hakusezerana ntushitse, kuko usezeranye ntushitse naho bikubera icyaha. Kandi hakongera akavuga ku murongo wa 2 ngo ntugapfe ijambo utuntumukanye imbere y'Imana, kuko ijambo ryose mbere twanavuze tuzoribazwa ku munsi w'imanza. Rero nshuti yanje nagira ndakubwire ngo ntugapfe gufata ingingo giturumbuka utabanje kwiyumvira neza. Banza wicare wiyumvire neza, ni wafata ingingo canke ni washira isezerano imbere y'Imana ubanze wiyumvire neza icyo ugiye gusezerana ko ari ikintu ushoboye kandi yuko uzoshobora kubishira mu ngiro. Nuko rero ntugapfe gufata ingingo giturumbuka.